Akazina kanje ni Jenehose Manirakiza. Ndi umukenyezi akorera aha muri Office d'Ité du Burundi OTB Asigre. Nkaba mu kazi ka misi yose njeje ico bita les achats locaux za OTB. Ariko rero hambavu y'ako kazi turafise association turimo yitwa Abagenzi New Look. Iyo association twayitanguye mu ntumbero yo guteza imbere umukenyezi, kuko twari twamaze gutahura yuko umuntu adashobora gutungwa n'umushahara wa leta, hanyuma leta nayo ikaba iriko irahimiriza umukenyezi ko yokwiteza imbere. Tureke kwama duteze amaboko ivyo abafasha bacu bazana ngo bagende ku kazi natwe twicare. Ni muri iyo ntumbero rero muri OTB hariho iyo association y'abakenyezi bakeyi muri benshi, kuko hariho n'iyindi nkuru ihari. Murazi ko abantu batigera bumva ijambo icarimwe. Hariho abakwega amaguru, rero hariho abakenyezi batari bake bashika 25 bashoboye kuja hamwe. Turaja hamwe turagira iyo association Abagenzi New Look mu ntumbero yo kwiteza imbere. Iyo association rero tumaze kuyikreya ntitwareze amaboko nyene, twaciye turondera hirya no hino, kuko kuyikreya ntivyari bikwiye ico duteza imbere. Tuca turarondera ibikorwa hirya no hino, tugapostira, turakora ibikorwa bijanye n'isuku, kugira les entretiens des locaux, haba mu mabiro, turagira entretien de jardin. Umuntu yashimye akeneye ko jardin yiwe isa neza aradutumako tukagenda, kandi tubikora neza cane. Kandi ivyo tumaze kubigira urumva yuko duheza tukaronka revenu, turaronka ka revenu. Ako ka revenu rero tumaze kukaronka, umukenyezi ari muri association haragera igihe akaramira umuryango. Amasharge ntiyama ariko mufasha wiwe wenyene, kuko aragira igihe akavuga ati reka sabe akadeni muri ya association, sabe akadeni muri ya association ndimwo. Ushatse akadeni turamuha ideni akagenda akimara ubukene yari afise. Ari ugomba kuriha minervare y'umwana akaza agasaba ideni muri iyo association, kandi nta na interet basaba, kubera baba ari abanywanyi baragenda bagakoresha, hanyuma bakatugarukanira uwo mutahe, kuko tuba twiteze yuko iyo intere bari kuzana tuzoyironka muri ivyo bikorwa dukora hirya no hino. Hanyuma rero umukenyezi ari muri association twasanze ari kirumara, kuko nka le 8 mars murabona yuko ari umunsi mukuru w'abakenyezi dukenera twese, kandi tuba dukeneye gushaza. Muri association turaronka ibitenge vya gusa vya le 8 mars association itanze, aparike n'umukoresha wacu OTB arabitanga. Mugabo no muri association turatanga, haraboneka igitenge le 8 mars, komsa umufasha w'umukenyezi iyo charge yo kugura agatenge ibivuyemwo. Ivyo rero ko icivugo rero c'umukenyezi uno mwaka kibivuga giti umukenyezi imbere mu iterambere ry'uburimyi no gukingira ibidukikije. Nagomba ntera kamo abandi bakenyezi nkanje aho bari hose, kugira ngo bakure amaboko mu mpuzu. Ubu twararenganye ibihe vyaho umukenyezi akenera kubeshwaho n'umushinga ntahe, bakura amaboko mu mpuzu. Abakora akazi, uvuye ku kazi arashobora kugenda akabandanya. Hariho uturima two mu kigo, umuntu akagenda akarima irengarenga, akarima igitunguru. Umukenyezi rero areke kwama ari uwo ku ziko, ari uwo kwicara mu rugo. Nico gituma abakenyezi twoja imbere mu iterambere ry'uburimyi, mu gukingira ibidukikije, kuko muri ivyo bidukikije harimwo vyinshi bitwicira ubuzima. Rero umukenyezi ntiyosigara inyuma muri uko gukingira ibidukikije no muri ubwo burimyi, kugira ngo twunganire ingo zacu zishobore kumera neza,
mu butunzi no muri iri terambere rikenera mu rugo. Murakoze.